Ishirahamwe Izama Kama ni umugwi w'abantu dushaka gukora iterambere mu kubaka ubuhanga bwacu, ubwa mbere mu kwitunganiriza twebwe ubwacu mu byo dukenera, gutunganya imiryango yacu, guteza imbere igihugu no guteza imbere umugabane wose muri rusange. Izama risigura ukubaho cyangwa uguhoraho. Indoto nyezina z'ishirahamwe Izama Kama ni ugushigikira imyuga. Gushigikira imyuga gute? Ni ukuja hamwe hanyuma tugatanga imitahe tukubaka, nimba ari ukuyigisha tukongera tukayikora tukagurisha n'ivyo twakoze. Abarimyi bamwe bahora biga uburimyi, nimba biga uburimyi bwo muri 1994 ubu baca biga uburimyi bwo mu 2025 bamenye bati muri 1994 twara abarundi imiliyoni 5, uno munsi tugeze ku barundi imiliyoni 14. Dukwiye kurima ahangana gute, haduhe ivyo kurya bingana gute kugira ngo duhage, babimenye bamenye n'ivyo vyigwa. Noshimira cyane Imboneza yamaho yatuzaniye fondamentale, hari ikintu yaturemyemwo kwego twaramaze kuja hamwe. Kumbure ubu butumwa nimba bwoshikira umukuru w'igihugu cacu akatumenya kadushigikira, amaze kudushigikira natwe tukabona ukuntu dushigikira abavumbutsi. Ikaze mu kiganiro cacu kuri uyu munsi hano ku Muntu TV. Je mwumva mwijwi ndi Rukundo, imbere yanyu nkuko mubona dufise umutumire aratwibwira, namwe mukurikiranye ibiganiro byacu mushobore kumumenya. Ikaze mutumire wacu. Murakoze cyane kumikaze, murakoze kunerera iteka ryo gushobora gutumirwa kuri Umuntu TV. Nivy'igiciro kinini cyane. Ku majina yanje nkunda amazina y'ikinyafrika kuko ndi umuntu yirabura je sindi umuzungu, nubwo twavuze dusanga batwita amazina y'ikizungu ngo niho ngushobora kumenyekana n'Imana. Oya, tuzi yuko Imana ituzi nk'abirabure. Rero ku mazina yanje nitwa Mwene Mabira. Mwene Mabira ni Kirundi, ni kuvuga umwana wo kwa Mabira. Rero iryo niryo zina nashimye yuko nshobora kumenyekana naryo, nkongera nkarikoresha mu bikorwa byanje byose sanzwe nkora. Murakoze cyane. Mwene Mabira ninde muri rusange? Mwene Mabira ni umuntu usanzwe nkuko mubibona, ni umuntu usanzwe, ariko novuga yuko mfise ukwitahura gutandukanye nuko abandi. Nahisemwo kubaho ubuzima bw'abirabure no gushobora kumenya icyo abirabure bakeneye ubu no muri kazoza, kugira ngo dushobore kwikura mu bifashi twagiye turajamwo nko mu gihe cy'ubwuntuzi. Iyo mvuze ubwuntuzi twumva colonisation, twagiye turiga ibyo twagiye ni byinshi abirabure twagiye ducanganikigwamwo ariko bitajanye n'imico yacu. Urakoze cyane. Ku rwego rwo kumenya igihe turimwo tuvuye muri ubwo buntuzi ubidufashamwo gute? Ku rwego rwo kumenya igihe turimwo tuvuye mu bwuntuzi, ubwa mbere iyo umuntu afise ibibazo arondera inyishu, ariko iyo utaragira ibibazo cyangwa utabona yuko ufise ibibazo nta nyishu urondera. Rero ubwa mbere kugira ngo ushobore kumenya igihe tugezemwo ni uko ubona yuko igihe twarimo n'igihe urimo n'umunsi kitakorohereza. Umaze kumenya yuko kitakorohereza, ukabibona ko kitakorohereza, ucurondera inyishu. Nta yindi nzira umuntu yokoresha kugira ngo ashobore kumenya igihe agezemwo nuko yovyifatamwo uretse wenyene ubwiwe uko yiyumva bivanye n'igihe. Nimba ubayeho uku umerewe neza, ubayeho kuriya umerewe neza, nimba utamerewe neza ni ikihe gihaze. Ico gihaze rero ni wewe ushobora kukirondera. Urakoze cyane. Duhe amakuru kw'Izama. Ishirahamwe Izama Kama ni ishirahamwe rifise imbono y'ibinyagihumbi. Ubwa mbere shobora gusigura Izama ni iki. Izama ni Kirundi. Izama ni ijambo rifise insiguro zibiri. Ubwa mbere ni imfunyafunyo y'ijambo ry'Igiswahili risigura ishara za mabadiliko.
ubugira kabiri izama risigura mu kirundi cacu rero ukubaho canke uguhoraho. Ubugira gatatu izama risigura kwera ivyamwa canke izama. Iyo umuntu avuze ati urya mwembe urama, urya mwembe uri mu bintu vyama, ni ivyamwa n'ukwama izama. Urumva yuko iryo jambo izama ririmwo akantu ko kwama no guhoraho. Yego. Izama rero ni ishirahamwe, ni ukwiyunga niki? Izama ni ishirahamwe twahisemo yuko tukora nka societe, kuko twiyumviye yuko ikintu bita societe nico gishobora kutuzanira iterambere. Iyo turiko turavuga yuko ari ishirahamwe, harimo abumva ajya amashirahamwe yadaranira inyungu za politike, ayo bita ama ONG, hariho amashirahamwe usanga arakagwi k'abantu bagomba kwitunganya muri societe kanaka, hakaba n'ishirahamwe riza rimeze nk'umugwi w'abantu bagomba gukora iterambere. Rero ishirahamwe ni umugwi w'abantu, ishirahamwe izamakama ni umugwi w'abantu dushaka gukora iterambere mu kubaka ubuhanga bwacu, ubwa mbere mu kwitunganiriza twebwe ubwacu mu byo dukenera, gutunganya imiryango yacu, guteza imbere igihugu no guteza imbere umugabane wose muri rusange. Izama rihagarariwe nande? Izama nyene kuzana iciyumviro ca mbere ni jewe, maze kwitahura nkavuga uti abirabure dukwiye kwitahura twubaka Afrika nka twebwe nk'abirabure. Ibintu byose dukoresha ugasanga n'ikirato wambaye ni made in China, made in England, n'ikibiriti n'ugwembe n'igikwashu. Je byanteye umubabaro kuba abirabure tudashobora gukora ibyacu. Rero maze kwitahura bikantera umubabaro, nazanye ico ciyumviro cyuko twoshiraho ishirahamwe natwe tuzoshobora gushika ku buhanga, dushobora kubaka ayo mahinguriro. Rero ishirahamwe izamakama nije natanze iciyumviro ca mbere. Maze gutanga iciyumviro ca mbere, nkabibwira abagenzanje, twashoboye kuba duhurira ku mbuga ngurukana ubumenyi, twashoboye kuja hamwe turi abantu 9, tuvugana uko ivyo bintu vyoja mu ngiro, dusezerana gukorana, mu nyuma turabishinga. Aho rero ishirahamwe izamakama sinova ngo ndi umukuru, ariko turi 5 baritanguje bangana, uretse yuko je ico no banda basumvya aruko nazanye icimviro ca mbere. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Kuva aho mutanguriye none mumaze guhamagara, mumaze gushinga inzego muri abo bantu 5 kugira ngo umwe abahagarariye ikibundi kiriye? Yego cyane, yego cyane. Mumaze kandi guhamagara abanyamitahe kugira ngo mushobore guhingura ivyo muvuze, inzembe, ibibiriti, ibyo dukenera mu buzima bwa misi yose, harimwo imyambaro n'ibindi. Cyane gose ngerageje kuvuga ku kintu kijanye n'ico abanyamitahe canke ivyo guhingura. Indoto nyezina zishiramwe izamakama ni ugushigikira imyuga. Gushigikira imyuga gute? Nukuja hamwe hanyuma tugatanga imitahe, tukubaka, nimba ari ukuyigisha tukongera tukayikora, tukagurisha n'ivyo twakoze. Ubugira kabiri ni ugushigikira abavumbuzi. Ivyo navyo bisaba uburyo burebure cyane, ku buryo atari ikintu vy'uko uno munsi ngo ugikorejo. Turavye amikoro ya twebwe abarundi, turavye amikoro y'abanyafrika muri rusangi, usanga nabo twovuga ngo bafise amikoro ari hejuru, bo baramaze kwizera yuko ibintu bifise agaciro vyiza cyane ari ibintu bivuye mu mahanga. Rero twebwe nk'abagomba kurondera gukura, twubaka ubuhanga bwacu, duteza guhera hasi. Rero twarahamagaje abanyamitahe, harimo abatwitavye, harimo abahera abatanguye, harimo abageze haruguru gatoya. Tukifuza yuko dutangura gukora ibikorwa biciriritse kugira ngo dushobora kushika kuri ya mbono yacu yo gushobora kubaka ivyo bigo vy'imyuga, gushobora gutanguza ihinguriro riboneke, gushobora gushigikira umuvumbuzi kanaka kuco yavumbuye kizoshobora kudufasha ubu no muri kazoza ashobore kugishikako. Ivyo navyo tukaba dusaba yuko abantu bafise uburyo bashaka yuko Afrika itera imbere,
na cyane cyane Uburundi n'abarundi yuko bozana imitahe yabo mishyirahamwe z'amakama yisununuye kumbure idufashe no gushobora gukora ibintu biboneka, ibintu dushobora kwerekana. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ukiraho n'akahe kamo utera abayobozi b'ibisata bitandukanye harimwo n'abayoboye igihugu? Cyane, barakoze cyane kuri ico kibazo. Burya ubwa mbere nkunde abayobozi bacu, ndabakunda cyane kuko imbono igihugu kiriko kiragenderako ni imbono dusanzwe dufite itari gushoboka ngaho inyuma, aho twari dufise abayobozi usanga bakorera cyane ku mabwire y'abakava amahanga na cyane cyane abadukolonije. Ariko no munsi ugerageje kwitegereza abarongozi dufite na cyane cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi, turabona neza yuko ari mu muvyuro yuko twiteza imbere. Uburundi ni Uburundi bufise ubutare, ni Uburundi bufise akayaga keza, ni Uburundi bwimbuka, ni Uburundi ushobora kurima bikagenda neza, ndetse n'ahantu ni igihugu icyo ushaka cyose ushobora kugikora ukagishikako. Rero umukuru w'igihugu cyacu iyo nkunze kumwumviriza, nkunda kumwumva ahimiriza urwaruka avuga ati reka urwaruka ruzane ivyumviro vyabo tuje hamwe twubake igihugu mu mbona kaza y'igihugu cyacu mu myakiza. Narakunze ico kintu, nabona neza yuko nico kintu mu mutima wanje numva yuko umengo hamwe dushigikiwe byo bavyiza. Rero akamontera nuko kwebwe twaramaze kuja hamwe, kumbure ubu butumwa nimba bwoshikira umukuru w'igihugu cyacu akatumenya kadushigikira, amaze kudushigikira natwe tukabona ukuntu dushigikira abavumbuzi murabafise. Abavumbuzi muri make baruzuye, Afrika yuzuyemo abavumbuzi, Uburundi burimo abavumbuzi. Ariko ingorane ihari niki nuko abavumbuzi nibajya usanga babayeho ubuzima bubi bo mu misozi, ntagira itara ry'umuyaga nkuba, agerageza kuvumbura akantu kotuma kamuboneshereza ashobora kwiga neza, ntagira iki na kiriya agerageza kuvumbura kugira ngo ashobore kubona yuko ubuzima bwogenda neza. Ariko kubera bari abo hejuru bobo nimba akeneye itara agura ryakorewe mu Bushinwa canke mu Bwongereza akaboneshwa, usanga batitaho bari abavumbuzi bo hasi. Rero igihe tuzoba dufise uburyo twashigikiwe cyangwa twe ubwacu twakuze, tuzoba dushobora kumenya ati uyu muntu agakina ariko arakina ni ikintu dushizemo imitahe, dushizemo uburyo gishobora gufasha abarundi ndetse na Afrika yose ndetse n'isi yose. Rero ugushigikirwa mu buryo na cyane cyane no mu byiyumviro muri iyo mbona yacu y'ibinyagihumbi nico coba ciza cyane. Rero abarongozi muri ya mbona kaza basanzwe bafise y'igihugu giteye imbere, natwe turi kuri iyo nzira, turifuza yuko batumenya hanyuma bakatuganiriza bakamenya indoto zacu, imbono zacu zihuye n'imbona kaza y'igihugu bakadushigikira, kuko igihugu nigizokubakwa n'umuntu umwe. Sinzi ko tutahurana ngaho. Nicubakwa n'umukuru w'igihugu wenyene gusa, nicubakwa n'umuministre cyangwa n'umunyamugambwe, cubakwa n'abanyagihugu bose. Uryashobora kuba ariko arakora akagakorwa kugira yiteze imbere ubwiwe, ariko gutera imbere kwiwe niko gutera imbere kw'igihugu. Rero mu gihe dushigikiye mu mbono zacu, kumbura ico tuzokora gishobora kuzana isura nziza, kuzuriza ya mbona kaza y'igihugu dusanzwe dufite yo mu myakiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. N'akahe kamo utera abenegihugu b'u Burundi bashwiragiriye mu mahanga bakaba babonayo ubumenyi n'ubuhanga butandukanye, abari nabo bakaba bafise n'ubushobozi bwo kuba bozana imitahe mw'izama? Murakoze cyane. Iyo tugerageje kuvuga ku Barundi bashwiragiriye mu mahanga, hari ukuntu numva umubabaro. Ubwa mbere dutegerezwa kumenya ni iki gituma barashwiragiye. Ubugira kabiri tumaze kumenya ko bashwiragiye, iyo baroye bungutse iki.
muri make iyo ugerageje kuraba abarundi bashwiragiye mu mahanga benshi barize, ushobora gusanga wize make afise humanité générale, ndabesha afise humanité générale, uwundi nawe kumbure yarahejeje za kaminuza afise ivyete vyiza, ariko akazi yipfuza ntiyakarose mu gihugu, yaciye aja kukarondera hanze. Kubera iki? Kubera atakabonye mu gihugu. Ubwa mbere jewe ikintu notera kamo abagiye mu mahanga, kwanza mu mahanga iyo bagiye barabonye ingene ubuzima bwo mu mahanga buri, kugira ngo igihugu kibe giteye imbere gihurumbirwa n'abanyamahanga, nuko kiba gifise tekinike y'ukuntu bashitse kwiterambere. Na tekinike yo gushika kwiterambere ubwa mbere yiva ku nyubako y'amashure. Ntushobora kuba mu gihugu igifaransa n'icongereza arico kiri imbere cyane ngo uzotera imbere, ariko mu gihugu bashize imbere yuko umwuga wo kubaza ni uri imbere. Inuze ubumekanise niyo mashure menshi utegerezwa kuronka. Ubwubako niyo mashure menshi, amashure y'ubwubako niyo yagwiriye cyane. Ni ngombwa uzogena muri ico gihugu kuza kurondera akazi. Rero twebwe iyo tugerageje kuraba mu Burundi mu myaka irenganye, noshimira cyane imboneza yamaho yatuzaniye fondamentale, hari ikintu yaturemyemwo. Ariko mu myaka irenganye nuko wiga lettre moderne scientifique cyangwa ukiga normale, waheza ukagera kurondera akazi k'ubwarimu. Ntuzi kubaka, ntuzi gukanika ipikipiki, ntuzi kurima, n'uwize uburimyi usanga ariko aratembeza amayinite ya limitere. Ivyo byumvikana yuko ingorane ya mbere yatumye abarundi dusanzara nuko tutarose ubumenyi bushobora gutuma twubaka igihugu. Rero twagiye kurondera ubuzima iyo bacubatse. Nayo iyo ugiye kurondera ubuzima kuvyubatswe n'abandi, menya neza yuko utigera ubashikira ubu mucakara. Naco gituma uzosanga umuntu yarize araminuza canke yarize ayo mashuri abayabaye, agiye mu mahanga aza kudandaza amandazi, sinzi ko tubibona, aza gukora ibikorwa biciriritse. Iyo amenya ko azokora ivyo bikorwa yari kwiga iyo myaka yose. Oya. Rero abasanzariye mu mahanga, ikintu nobasaba nuko ubwa mbere bomanza kumenya niki cabahamagaye ngo bagende mu mahanga. Bamaze kumenya icabahamagaye nibitegereze mu mahanga uko bavyifashemwo. Bamaze kubona ko bavyifashemwo nibiga ubwo bumenyi babuzana. Nibwo bwa buvumbuzi rero turiko turarondera. Ubuvumbuzi bushobora kuva mu mahanga, ushobora kwiga mu Bushinwa ukabuzana. Ntugwe mu mahanga. Rero babicishije mwishirahamwe z'amakama canke ahandi hose, barashobora kuzana iyo mitahe, bakazana n'ubumenyi, bakavuga bati muri Amerika ndi nabonye babikora uko, natwe mu Burundi twobikora uko twotera imbere. Mu Bufaransa ndi babikora uko, natwe mu Burundi twokora uko twotera imbere. Murakoze cyane. Urakoze cyane nawe ku kamo uteye. Niki uvuga ku bene Burundi, ku bene gihugu dufise? Abenshi bishimira ubumenyi bafise barabiye ko bafise impamyabumenyi nyinshi zitandukanye zisumbasumbana mu rwego, ariko kandi tukaraba tukabona ubumenyi buguma buri hahandi nyene n'ibikorwa biguma biri hahandi nyene. Ubivuga kwiki? Murakoze cyane. Ubwa mbere je ngo masuzugure abantu bavuga ko bize. Ego ngira ndabasuzugura. Kubera iki? Kubera twize ibintu, twapakiye mu mutwe ibintu bitari mu rutonde rw'ivyo dukeneye. Reka icizere ndagihe aba bato nimba tuzitahura tukabahindurira inyubako, tukamenya tu Burundi dukeneye ikikugira dutere imbere, iyo aba ariyo nyigisho tubategurira. Rero abantu bize twapakiye mu mutwe ibintu bitajanye n'ubuzima dufise. Kubera iki? Ugerageje kwitegereza inyubako yacu y'ivyigwa twabiteguriwe n'abakava amahanga. Bakava amahanga nabo ntibagutegurira inyubako bagomba gutera imbere, bagutegurira inyubako y'ivyigwa kugira ngo ushobore kuganira nabo bagukoreshe. Rero uwize mu gihugu cy'u Burundi uno munsi n'umushumba. Rero iyo abo bakava amahanga bamuhaye inyubako yo kugira ngo abe umushumba, batamuhaye akazi acashoma.
ntashobora kumenya neza yuko hajya yavutse kijya kivi nubwo ari gitoya yokirima mu buryo nyabaki ashobore kugirane kuronka umwimbu yikenura nta byatsi yize kuvugana n'umuzungu igifaransa yize fonction numérique canke mathéorème de Thalès ariko ntiyabwiwe ko zikora mu gusudira ntiyabwiwe ko zikora mu bubaji rero uca usanga abize bapakiye ico jewe no kwita ko ari incurika bwenge dukeneye rero incuranura bwenge simvuze yuko kwiga bacaye umwanya ariko mu gihe umaze kubona uri kurarya ibifunguro bitaguha ubuzima bihindure mu gihe umaze kubona yuko ugenda gusumira mu isoko ritarimo ibyo ukeneye rondera mu rindi soko rero natwe ikintu kiduhanza niki ushobora gusanga reka nsubira nshimire kandi mboneza yamaho yatuzaniye fondamentale imbere ya fondamentale washobora gusanga systeme y'icigwa nka histoire sindiyo canke mathématique ikinjana ikaye ryakoreshwa n'umuntu yize mu 1994 gisa n'ikinjana kiriko kirigiramo umuntu wo mu 2001 none iyo myaka yose ntahinduka ngo ibyigwa bihinduke biva muri 1994 bize mu 2000 tuvuge duti mu 2000 dukeneye ibi reka duhindure ibyigwa rero usanga rero mu gihe tukuba twiga bya bindi nyene ata systeme ata rutonde rw'abantu bize bafise ubwenge baciye ubwenge baguma bamenye ibihe bavuga bati iki gihe tugeze aha reka kuri iyi nyigisho twongeze kwiki reka dukure kwiki caratayigihe reka tugiruko tukagera dutera imbere uko ibihe bigenda biratera imbere nicyo gituma ubona atahinduka uzosanga uko igisagara cari muri 1990 niko kikiri n'uno munsi kuko muri 1990 kumbure biga kuduza inzu itageretse ivyo nivyo bakikiga n'uno munsi nize inzu itageretse zizoshobora kubaka etaje nzoguma nubaka inzu zitageretse ariko muri tahuye igihe uno munsi tukamenya ati ubu aho tugeze dukwiye kugereka inzu gatanu kuko twarabaye benshi ntidukeneye kuzura Uburundi ngo tuzapfe tubura naho turima reka tugereke inzu gatanu tukabimenya reka dutangure kwiga ingene twubaka inzu zija hasi tukabimenya gutyo ugasanga mu gishingo cyo kwaguka twuzuzaho kurima aho dushoboye kubaka inzu imwe ishobora kubamo imiryango irenga 500 cyangwa 200 rero hajya handi hasigaye abarimyi bamwe bahora biga uburimyi nimba biga uburimyi bwo muri 1994 ubu baca biga uburimyi bwo mu 2025 bamenye bati muri 1994 twara abarundi 5,000 uno munsi tugeze imiliyoni 5 uno munsi tugeze ku barundi imiliyoni 14 dukwiye kurima ahangana gute haduhe ivyo kurya bingana gute kugira ngo duhage babimenye bamenye n'ivyo vyigwa tureke kuguma turi hahandi nyene ivyo navyo ntushobora kubitegura ugira ku nyubako y'inyigisho za kava amahanga nico urakoze cyane kuri ayo makuru uduhaye hagati aho hari icyo wokongera ko kuri ibyo tuvuze kugira dusoze ikiganiro cyacu icyo nokongera ko ubwa mbere bavuga ngo umwera uva ibukuru utera uja mu gihugu cyose burya twebwe hasi nubwo twovuza induru bakunze kuvuga ngo ushonje naho avuga iby'ubwenge abonekana ko ariko aravuza induru aragorana rero ihinduka nk'uko ritanguye kuja mu gwaruka muri bajye bo hasi rikwera kwinjira mu baturongoye kuko ijwi ry'ukurongoye ry'umurongozi rirumvigwa kandi riba rifise n'ubushobozi n'uburyo buriherekeza rero icyo nabasaba no kongerako nuko abarongozi ubwa mbere yaba abahagarikiye ubushikiranganji bw'ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bamenya aho isi igeze bamenya aho igihugu kigeze n'iterambere ryacu bamenye ibyo abarundi dukenera kugira ngo batunganye ibyo dukeneye ntibagumire muri kahise ariko bamenye yuko turi muri kazoza turiko turinjira mu gihe gishasha cuko abirabure na cane abarundi uno musi ariho duherereye twinjira mu buhanga
aho tuzosegwa tutazosega. Murakoze cyane. Urakoze cyane nawe kuri iki kiganiro cy'uyu munsi uduhaye. Dushimire abatwumvirije bose hamwe. Nizere yuko buri umwe wese uko yumvise afise icyo yungutse, bagiye kudufasha gushira mu ngiro ivyo basabwe kugira ngo turushirizeho kugira iterambere mu mibereho no mu buzima bundi bw'ibisata dukenera kugira ngo turushirizeho kuryoherwa n'ubuzima bwacu. Murakoze, mwari kumwe nanje Rukundo n'umutumire wacu Mwene Mabira. Naho ubutaha mu biganiro byacu bizokurikira. Bye. Audio Jungle.